Nibi. Yego. Nibi. Wafashwe n'ibiki? None ko waye muri iryo shamba aho wari gukora yibike ku by'ukuri? Ina mahoro. Urazi ko nabana n'umugabo w'amawe. Umugabo w'amawe nawe twabanye nabi kandi cyane bitagira uko bingana. Byarashitse igihe kimwe ndamuvunagura amaguru. Campungira mu gisagara. Kize ngo ndahungiye mu gisagara. Nahuye n'umuhungu. Turakundana. Tukundana kandi neza cyane. Nibaza aho ngiye guhora n'umunezero. Nibaza aho ngiye kugira umunezero mu buzima bwanje. Ariko uko nabiziga siko nabisanze. N'amahoro. Yagize ngo antwaye iwabo. Dushitse hagisha asanga se wiwe ni wa mugabo w'amawe nyene duhuye nawe. Nayo ibibazo byageze biratutse. Cyasubira mu gisagara ndahunga mvuga ati reka nisubire mu gisagara bandanye nironderera ubuzima dekane nawe. Nashitse mu gisagara ahubwo mpora n'ibibazo birenze ibyo nahuye navyo. Mu misi mikeye gusa mu ko nabamu aho nakorera baca babahishana. Urazi ko nije nateka nije nakora buri kintu cyose baca bavuga ko ari je nari bahaye. Mukama wanje baramfata bagomba kunyicisha amabuye. Igisagara cyose cyarahagutse gizana amabuye ibihiri ngo banyice. Nanje ca ndiruka kungira ino kandi ndatinya gusubira muhira. Hano ari maze imisi mbaga muri kino gisaka. Inzara iri mu kunyiciraho. Nta cyo kurya nta cyo pfa ruguru. Niyo mamugize ndakubonye ndavuga ati reka basi ntabazi. Ndabumfasha nuko ndakwinginze. Ugira umutima w'ikigongo. Nimboga icyo mfasha. Urabico mfasha no kuri kuma nawo bukotse. Nukore budemu uramba baje gushika no kukanyuma. Nkako bantu tori ingingo yakuza kuba muri rino pori. Na hari kuzibisiza imwe bikakurya. Wari kubuzizike ku by'ukuri. Reka n'amahoro. Ibyago by'umworo by'amamazi. Nukuri budema ndakubwire. Ubu rero Jike no gufasha nuko woza tugatahana muhiri wacu. Ina mahoro. Sinusubira muhira. Dawe namukoreye ibintu byinshi cyane. Bimwe nafise uko nabingana. Bamusigira inda nka disesa. Bamukorera bamagira icyo mukorera nje nkabyonona kugira ngo ndamugire na kandi wanashima ubu nikimuga kubera jewe. Nusubira yo mvuga guteganya n'amahoro. None budema erega uri muhiri wacu nta kizabuza kandi nta nako bazokugera banakubona uzo buri muhiri wacu. None bajya bazokubona bajya ntibazokubona. None ugomuka nyene wemere wicigwa n'inzira muri rino pori. Budema nyemerera uze tujane muhira ubanze ufungura icyambere na mbere. Jewe ndizeye yuko urya muntu ntazogera kubona kuko wewe uzoba uri mu nzu. Icyo tuzogukorera uzocukizwa umenye Yesu. Naho haba ingorane ugira amahoro. Ikintu cyose kije kigushikira urumva umunezero. Ina mahoro nukuri wamufashije kuko aho ngeze naho Imana yonyene gusa. Kubyo nagerageje byose gukora guma mbona atana kimwe kigenda neza. Ahubwo ndabona ko nabandi ko n'umuvumo. Madudu byuko nashaka gusaba imbabazi kandi bivuye ku mutima. Imbabazi ziki? Sintahuye ibyo uri kurambwiye. Nashaka gusaba imbabazi ku bwa George. George naramubeshe cyane. George naramuhemukiye ku buryo nanjye ubwanje umutima wanje ugumunyagirize cyane. Nguma numva ko atamahoro no kwigera ndonka namusavye imbabazi. Ushatse kuvuga gute ndiko ndarota nukurazirana ni wewe turi kumwe cyane ndiko ndiwumva je nibaza ko ndiko ndarota. Shatse kukubwira ko bige byose yuko yanyivye telefone
ntabwo yanyibye telefone ahubwo ni ikibina nashatse kumukorera kugira ngo bikunde tubane nawe. Hajya ajewe umubabaro wose nagize intuntu n'agahinda nabigize kubera wowe irementanya wakoze gusa ry'ububeshi ridashoboka. Byose naramurementanirije nibyo kuca umuntu nibyo niyumviriye ngenda avuga ati kugira ngo bikunde mwankanire kandi nakubwire ko ari umwicanyi kugira ngo ubandanye umwanka. Mana yisi n'ijuru none mpamvuka ko bakobwa muri inzoka ukampaririza. Madudu najya kugusaba imbabazi no kurumbabarira nawe ngene ushobora kwibaza ati telefone yubashitse mu nzu gute. Nagenda ndacurisha urufunguruzo kugurira iwabo mengera batahari kubera ko twakunda gutemberanya na urabizi. Ndagenda nugurura ndashiramo telefone yanje canja kurondera nyumba kumi kugira ngo bikunde aze amufatire. Nyumba kumi waramuhaye amahera waramuhaye igiturire? Nta kintu na kimwe nigeze namubwiye ko George aramusoma yamanye ibi bintu kandi nibaza n'ubundi ko ari we yabanyibye telefone amfashe tuje kumusaka kugira ngo turabe ko ari byo. Nariko ndiyumvira ikintu kimwe ndiyumvira ndatembereza ubwenge byancanze. Mufete ubaye umuntu wa mbere numvise yigarura yarakoze ikintu nk'icyo mwibanga ntangara hanyuma agashaka ko kija ku mugaragaro. Bisigura uriteguye no kuja aho turi jewe na Jose hanyuma kabitugaragarizwa avuga ati ndabasabye ikigongwe mwese. Yego. Muga kuba ubahutse ukaza je gusa kubimbwira iyo ntambwira hagije. Waracurisije urufunguruzo uragenda mu nzu ushirayo telefone uja guhamagara nyumba kumi wongera encore uramubeshera ko yishe umuntu. Byose ndabyumva mu mutwe je nameze nk'uwaturubuye. Muga byose urabirengeye uraza uravuze ati ndagusabye ikigongo. Byukuri ndizera neza yuko n'Imana yo mwijuru yotegerezwa kukubabarira. Je numva ata mpamvu nimwe hari nko kubabarira kuko uwo mutima si wa bose ni umutima w'ubuntu umutima sinzi w'urukundo rukomeye wo kwigarura. Ahubwo ikintu gitumye ibi bintu bigenda uko nanje by'ukuri binshobokeye ico kintu nanje numva umenga no kibamwe kugira ngo nanje nshobore kugira umutima w'ubuntu nk'uwo. Naciye mu bibazo byinshi mpura n'ingorane nyinshi narabuze amahoro mu by'isi. Nabonye ko kurondera iby'isi ata amahoro bitanga ariko guhera aho nakiriye umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje nasubije amaso inyuma ndaraba ivyo nagenda camo ndabona ko kuko bitari bikwiriye ko ntari nkwiriye kuba umuntu. Niyo mpamvu navuze ati reka nsubire inyuma ku bantu noba narakoshereje ku bantu nagiriye nabi bose ko babangana ndabasaba imbabazi kuko nagiye ndahemukira abantu benshi kandi by'ukuri urukundo Imana yanyeretse kubumba ingorane nagiye ndacamo. Urukundo Imana yanyeretse rurengeye uko abantu bose bonyereka. Madudu ngiye ko ndagushimira barakoze cyane kandi by'ukuri mubabarire George nawe ntakosa afise amakosa yarayanje bibaye ngombwa mubandanye ubukwe bwanyu ariko murategura mukabana kandi Imana izibe mu rugo rwanyu no basabira umugisha n'umuhezagiro mu rugo rwanyu. Je ikintu mbona ahubwo ntwari ukwiye kunsezera byiza twogenda tujanye uri umuntu mwiza cyane ndaryohewe gose. Halo? Yemeye kuvuga kila kintu cyose. Reka yakoze icyo gitangaza yagikoze kweli. Yabivuze byose ibyo yakoze no mu misho yabivuze. Yo. Yasabye n'imbabazi. Oya uriko urambesha. Oya. Yabikoze kweli. Yamena gusaba imbabazi. Bacha sawa mukuri.
shaje numva umutima wanje kwera ucyusubira kandi kumukunda yo shaje numva umutima wanje kwera arakoze ko ku mutima wanje vy'ukuri sawa ndaza kuza ku mugoroba. ariko Imana ni nziza. Yego gute je numva bimpimbaye kubona dusubiye kwicara hamwe. Yawe nta gitangaza kirimwe n'ibintu Imana ikora. Yego kweli ashanye bayireke yitwa Imana. Mbe ujyase grand frère wagiye ni moto kesi namuravya giseruka nganda kuba ari wenyene. Oya gusa uwo umuduga niwe maze kubona je muhiri wawe kukuraba. Uwo muduga ubonye ryari? Oya prem reka ibyo tubirandadize byacu nawe nashe byoroshe. Oya nibyo nariko ndabona umunsi umwe naje mbona umuntu asa n'uwo mutipa agiye n'umuduga. Oya ati rero waruvuze ngo ariko ndagira Imana ni nziza. Kwa dusiye kwicara hamwe na wewe tuganira neza kuri Imana ni yubahwe. Kubisa nanje ndaryohewe cyane. Iko kweli basha gusa abantu bise umuntu kuzara batahura basha nje ndabazi kweli ko bimeze. Ibyisi biraza biza ari byiza biza ari ibintu bimeze neza cyangwa nabi mugabo kawaida ukungene umuntu yarakwiye kuvyakira. Umuntu yomye yuko abantu atari Imana. Imana si Imana kweli. Kweli wapi asha ariho no umwana ngo sibomana sibomana kweli mugabo nawe ndagusubiyeko gute wari wajanye nyabahuru se nawe ubwene ubanza utohoze ndeka we abantu b'inkozi z'ikibi babaho. None utari jewe hari gihe uzosanga bakuhenze n'ibintu no kuwundi uzubanza ubaza uyu ubaze n'uwundi kugira bumve ko ikintu bwiwe n'umwe hariho n'uwundi bagihurizako. Afete gusa hari ikintu utazi kubisanzwe uri kuraraba ukungene yaje budema uburyo yarabijemwe bamenga n'ibintu byo mugabo kubisanzwe urabye ukuntu yigaruye akaza vraiment akambwira ukuntu bimeze navuze ati mbe basha abantu mw'igisi bameze uko baracabaho nimba abantu bameze kujya mw'isi yacu mu Burundi bwacu bakibaho no kuri Burundi turagiye gutera imbere bidatevye. Sha ni Imana yankunze kuko budema wewe yari yankoreye ikibi muga kubana nanje Imana ikinkunda niyo yamuhaye ako gatima ko kuza kubivuga kugira nkure kwiceye nahandi ho isi novuga ngo nukubera ngo budema nkunda kwera ariko nyankari yanyase gusa ndakwereka ikintu kimwe urabye ukuntu yaje kubimbwira nka cyambona umutima yabivuganye namwaje none wewe ibi bintu byagenze gute Ndashitangura kumbwira ngo ibintu ngo byabaye Yesu ngo yamuhinduye ibintu nk'ibyo ibintu nyene bimeze ndavuga none ibyo bintu mbwiye nibiki hewe ntarabimbwira neza mugabo ikintu cyatumye ahinduka uko biri kose ntegeza kugikurikirana nyambara umuntu yamuhinduye yase umuntu oya yarambwiye ko ari umuntu yitwa umugabo yitwa Yesu hariho umugabo yitwa Jesus nzi wo abangaho hirya yitwa Yesu bamwita ngo ni Emmanuel keshi bakunda kumwitwa ngo Yesu ntegerezwa kugenda ndamurone ndamaze ati none wewe ni wamubwiye kweri no jambo ryatumye aza kumbwira kino kintu wewe kuvuga ngo nurya Yesu wo kwa Gasupari oya siwe banze nyumvirize je kuko ukuntu yambwiye ngo numugabo yitwa Yesu ngo yamuhinduye cyangwa kwiyumvira Jesus ujya witwa Jezi wo kwa Gasupari ndavuga ati byo byose ujya Jezi afise ijambo rikomeye ntegeza kumurondera kugira nanje ampindure yari hakuvuga ko ari Jezi wo kwa Gasupari bajya nabamwiyitirira ahubwo uwamuhinduye neza nemera ni Yesu wo mwijuru umwana w'Imana yaducunguye uwo nawe ninde ni Yesu wo mwijuru niwe yamuhinduye none nje ndashobora kuzomuronga
uzomuronka nyene Jewe no kuri ntumwa ndakubwire ihinduka rya budema naryo ryarantangaje Je kandi rero. byaranezereye ahubwo Imana ni nziza yo yamuhinduye je rero yego tudatebeje ko nubwo twicaye ngaho yego mfise ibintu ngiye gukora mugabo nshaka ndagusezere muga ndakwemereye by'ukuri nshaka ku rugo rwacu rubandanya yego tugubake rubamanura nziza tuje kwa patiri bashire ku party mbe bayitande party impeta bayishire ko ngaha hanyuma bayisizeko tubane ubuzima bwacu bwose kuko vraiment nukurumba barire nari narihenze ndakubabariye kandi kweri Imana imuha umugisha uwo Yesu yizeye mudema Imana imuhezagire na budema nyene Imana imuhezagire ko yamukundi yego rero sezera yego muga ntutuja muri birebire kuko tuzobigira kwa patiri kubw'ivyo budema numva nezerewe cyane kuko ntabwo bishobokera abantu bose yuko umuntu ashobora kwatura ivyaha yoba yarakoze akemera no gusaba imbabazi. Rero kuba papa wanje yashoboye kukubabarira ni ikintu kitoroshe cyane cyangwa ni ikintu kidasanzwe. Ndakuravye kandi nawe we biragaragara yuko wahindutse cyane. So kubw'ivyo rero papa yaramaze gutanga imbabazi naje werekana nanga imbabazi. Bazi ujye ko wambaye neza cyane ugura upantaro narushimye cyane. Akazi cyane. Usanzwe ufise ubwiza butandukanye cyane kuko nubwo butisize ugu muri mwiza cyane. So hame kindi naco burya uri umukobwa udasanzwe cyane utandukanye n'abandi. Kuba warashoboye kwatura ivyaha wakoze ibintu wakoze mu mpisho urasaba imbabazi abantu bose abantu wagiriye ikibi urabasaba imbabazi. Uyo mutima w'ikigongo wagize si wa bose. Hanyuma kubona papa yarashoboye kukubabarira na Yesu noreka kukubabarira. Kubw'ivyo rero nta wundi mukobwa numva yuko noshira mu nzu canke twobana atari wewe. Mu vyukuri niyumvise muri ryo kugukunda birenze umutima ufise swa bose. Arashaka kunyemera tukazobana burundu. Nubwo mbere nene navyemeye kweri kubuno byanga ahubwo nafise ikibazo mvuga ati kare uzavuta subira kuvyemera kuko namutse vyemeye namahoro menshi. Papa yararekuye na mama wawe aravuga ngo jewe nije no bimpambana. So ndagukunda kandi cyane gose. Nari nkumbuye ko ngwa mu nda. Urashobora kuzuka ngwa mu nda? Naheruka kera ngungwe mu nda.